Abarundi barayamaze bati amarira y'umugabo atemba aja mu nda, ariko abo babivuze ntibari bwahure n'umwubahwa Boniface Nduwimana. Yicaye mu ntebe nziza cyane, mw'ikote ryiwe ry'ibara ry'iroza na karuvate y'ubururu, mwijwi ry'abagabo ryumvikana neza, yerekanye akarenganyo nako ihohoterwa rikorerwa abagabo rikozwe na bande? Abagore. Yerekana ko kuva mu mwaka w'ibihumbi 2021 iryo shirahamwe ribayeho, amaze kwakira abagabo bamwitura kandi abatari bake barafashijwe. Umwubahwa Boniface Nduwimana arongoye ishirahamwe Abagabo mu gahinda kwa 18 Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2025 mu kiganiro yahaye abanditsi n'abamenyesha amakuru kuri Hotel Source du Nil. Mu majambo asana yasekeje yavuze ko ivyaremwe vyose bigira umunsi wo kubihimbarizako. Aha mu Burundi umunsi w'ibiti, w'amazi, ibikoko, umunsi mukuru wahariwe abagore n'ibindi vyinshi. Agatangazwa no kuba ata munsi n'umwe wahariwe abagabo. Akawamugana ati nta nduru ivugira ubusa. Tucumva amakuru nk'aya twabakoreye ubushakashatsi ku bijanye n'ico kibazo. Nkuko bisanzwe muri kumwe na Mugisha Driss kuri WINDORA TV. Twibutsa abataragira subscribe ko aka kanya mubidukoreye yo bari intererano nziza muduhaye. Ababikoze nabo tubafise ku mutima. Kaze. Iyo tuvuze amabafatiye ku gitsina, abatari bake dutangura kwiyumvira abantu b'igitsina gore. Bisa nk'uko imigambi nka yose y'ibihugu yo kugwanya no gufasha abashikiwe nayo mabi yadushize mu mutwe ko ari abagore gusa barabwa. Ariko rero muri iki gihe cy'isu cy'amajambere bisa nk'uko amarira y'abagabo yabaye menshi, akaba atagikwira mu nda, akaba asigaye aja no hanze. Ayo mabakorerwa abagabo rero ari mu migwi mikuru 4. Amabashingiye ku kuborezwa igufa, violence physique, ayafatiye ku gutunturizwa umutima, violence psychologique, amabafatiye ku mibonano mpuzabitsina, violence sexuelle, hamwe n'amabi afatiye ku butunzi, violence économique. Amabafatiye ku kuborezwa igufa yoyo arumvikana cyane. Abagabo batari bake barahondagurwa imihini, abandi bagategwa amabuye, bagakubitwa bagashaya. Abagore benshi barasasira ku migozi bakaboha abagabo babo, barashusha marike bakabaturira, n'ibindi vyinshi bibaza umubiri w'umuntu. Bisa nk'uko abantu bishizemwo ko kwitwa umugabo bimuha inguvu z'umubiri, bituma ata mugore yo mushobora. Ariko ubu hariho abagore bakora siporo bakiga karate, ku buryo babishatse guhondagura abagabo barenze umwe bakabamaramwo impwemu y'abazima, ari ibintu vyoroshe cyane. Wiyumvira yuko umugore nka Clarissa Shields wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kino umukino w'iteramakofe boxer wamwihenda ko ngo nukuri umugabo yo kubagira ibisiga utagize imana ngo we witwaje amabuye 5 nka wa mwana w'umwungere Dawidi. Kuvuga ko kuvy'inguvu z'umubiri abagore bari nyuma ko bari kuvuga ibintu muri rusangi, ariko hari abagore bakomeye ku buryo gukubita umugabo wabo canke n'uyundi mugabo canke mbere akagwi k'abagabo atari kibazo, ari nko guhuta isosi. Iyo umugabo bishitse agahondagurwa n'umugore akagira amahirwe bikabera aho abantu batabona, araruca akarumira akayingira imbere, kuko uko ibintu bimeze uko isi yatwigishije nuko umugabo abwirizwa kuba akomeye. Umugabo yakubiswe n'umugore nta mpuhwe isi yamuteganirije. Ingaruka zo murazumva. Umugabo yahondagujwe ibibando aravunika agakomereka. Ibikomere ntibigarukira ku mubiri gusa, bija no ku mutima. Umugabo yakubiswe n'umugore atangura gutinya gutaha imuhira, agasaba indaro ku babanyi. Abana batangira kumukekeza bati turakurega kuri mama subira guhondagure. Umugabo atakigira ijambo mu bana, atangura gucika intege no gutangura kwiyumva ko atamugabo arimwo. Iyo bibandanije akabura ubuvuzi, ashobora no kwiyahura. Ivyo kandi bituma atagikora akazi neza, haba mu gukorera urugo, mbere n'igihugu kikabihomberamo. Mu Bwongereza umugabo umwe ku 9 mu bakorewe amabi yo mu ngo yashikiwe no kuborezwa igufa n'uwo bubakanye. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abagabo baba umuriyoni n'ibihumbi 400
baraborezwa igufa buri mwaka nabo bubakanye. Ubwa kabiri, amabi afatiye ku gutuntuzwa umutima, violence psychologique. Namwe mu mabi akorerwa abagabo kandi ataboneka. Igihe umugore arondeye gufata iya mbere mu rugo, kumaramaza umugabo. Hari abagore basuzugura abagabo babo, bakabikorera imbere y'abana n'ababanyi. Ati wowe uvuga ngo uri umugabo ariko urabesha. Dutahana amaguru abandi bagabo bafise imodoka, nawe urasamye. Hama ngo uri umugabo. Umugore ashobora gutuka umugabo mu kumufata nabi ati raba uwo mutwe wawe umengo ni intebe y'igare. Iyo wihagaze ko ngo urasumye utahana ibijumbu abandi bagabo batahana inyama. Ivyo hamwe n'ibindi. Umugore ashobora guhoza ku nkeka umugabo uko atashe, amubaza ibibazo nk'ivyo mwiperereza. Wiriwe he? Turabaho mwavuganye nabo mwiriwe mwandikiranira. Egera hano ndakwimotereze numve kutanyoye inzoga. Umugore ashobora kugera n'ahashingira amasaha umugabo adategerezwa kurenza akiri hanze, akamubuza kugera iwabo n'ibindi. Guhora gutera ubwoba ko nutakora ivyo ashaka azahukana. Kugutera ubwoba ko nutakora ivyo ashaka azomena amwe mu mabanga wamubikije iyo gushira mu bibazo. Ati nutakora uku nzovuga ko ari wewe wivye ya modoka, nzovuga ko ari wewe wakoze ibi na biriya. Ya mabanga wamubikije yo gucisha umutwe. Umugabo yahuye n'ihohoterwa ryo gutunturizwa umutima, violence psychologique, ahura n'ikibazo cyo kwihebura no kwitakariza icyizere no guhungabana mu mutwe. None bigenda gute? Iyo umuntu w'umugabo agiriwe ihohoterwa ryo gutunturizwa umutima, violence psychologique, dufate uramututse uramuhahamuye. Ubwonko bw'umuntu bubibona nk'ikintu kibangamiye umutekano, danger. Nubwo bitaba vyamukomerekeje mu buryo buboneka. Igice cy'ubwonko cyitwa amygdala kijejwe amarangamutima y'ubwoba, gica kimenyesha ikindi gice cy'ubwonko hypothalamus, kigaca gishira umubiri mu mwiteguro wo kwiruka canke kugwana. Bica bituma uduce tw'ubwonko les glandes surrénales turekura inkabuzo adrenaline, ituma umubiri ugira uruhagarara stress. Iyo bikomeye haca harekugwa inkabuzo cortisol, ituma umuntu agumana uruhagarara ruhoraho, stress chronique. Kubisanzwe cortisol irafasha cyane nk'iyo umuntu yumusavye kwiruka igihe ahuye n'igikoko kijyana. Imutuma yiruka ku muvuduko n'inguvu atazi iyo zivuye. Uramutse uhuye n'inzoka wari ugwaye uri kuromboka, kubera ubwoba umubiri urekura cortisol ukiruka. Usubira kumva ko uremvye ugeze ahantu hatekanye. Iyo rero umugabo yamara turatuzwa n'umugore, bituma umubiri wamana uruhagarara, cortisol ikagumaho. Ivyo bica bituma yamana uburuhe budahera, kubura itiro, kuvyibuha cyane canke konda cyane, umuvuduko munini w'amaraso, ubwirinzi bw'umubiri buracika intege, ingwara z'umutima n'ibindi. Kubera uko abagabo baremye bituma basinzikara. Umugabo ntapfa kurira canke kuvuga ingorane afise, ntasaba ubutabazi kubera isoni. Ivyo vyose bituma ingorane ziyongera. Ubwa gatatu, ihohoterwa rishingiye ku butunzi. Ihohoterwa rishingiye ku butunzi ryibonekeza igihe umugore abujije umugabo kugira uburenganzira ku mitungo, ibituma icyo akeneye cyose arinda gusaba umugore. Umugabo ashobora kwirirwa akorera amahera, ariko akaba atemerewe kugira icyo agura canke ngo agurire uyundi muntu atabiherewe uburenganzira n'umugore. Ukaja nko gutira igare mu muryango, umugabo akakubwira ati genda ubaze madamu. Umugore ashobora kubuza umugabo kugurisha imodoka mu gihe yarakeneye amahera kandi menshi yo kwivuza. Ubutunzi bw'umuryango akaba ari umugore agena ingene bukoreshwa. Umugabo kugira agire icyaho umuvyeyi canke umuvukanyi akarinda kumera nk'uyivye. Umugore ashobora kwama asaba amadeni umugabo atabizi, akabona bamwishuza. Aho yikopesheje ibitenge, ibirato, aho yasavye amadeni umugabo ataca abiziko. Hari abagore aribo babika bakanabikuza ku makonti y'abagabo, umugabo atemerewe kubikuza. Kunanirwa kwifatanya n'abandi bagize ivyago, baba abagenzi canke abajyango. Abagabo vyashikiye bashobora no kwiyahura. Mu biharuro vyajyashira hamwe abagabo mu gahinda berekana ko abagabo 179 mu bagabo 479 bituye ryashira hamwe bahuye n'ihohoterwa mu vy'ubutunzi. Hari n'ubundi buryo bugezweho bushobora gufatwa nk'ihohoterwa mu vy'ubutunzi.
nigihe umukobwa canke umugore yemeye kubana n'umugabo w'umutunzi bagasezerana ivangamutungo, ariko hahera nk'amezi make canke ikiringo kanaka agakoresha uburyo bwose batandukana na wa mugabo, divorce, bakagabana amatungo yose bari bafise. Ivyo bituma umugabo yambugwa amatungo yiwe yaruhiye. Ugutandukana kwa Bill Gates na Melinda Gates mu mwaka w'2021 vyamutwaye miliyaridi 76 z'amadolari y'amanyamerika, naho ugutandukana k'umukire Jeff Bezos na Mackenzie bimutwara yasaga miliyaridi 38 z'amadolari y'amanyamerika. Kubera uwo mukenyuro mushasha, birasa nk'uko muri iki gihe abagabo b'abakire n'abanyamigambi minini ku isi ivyo gusezerana n'abagore mu mategeko babivuyemwo burundu. Amakuru avuga ko na Dangote wo muri Nigeria ata mugore babana bizwi n'amategeko. Ivyo navyo bikaba vyonona ubuzima bwo mu mutwe, umugabo akaba hata gitsina gore na kimwe yizera. Ubundi bwoko bw'ihohoterwa rikorerwa abagabo ni ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Nivyo wavyumvishe neza. Tumenyereye ko amabafatiye ku gitsina akorerwa abagore, ariko n'abagabo barahohoterwa. Hariho abagore badahaga imibonano, usanga umugabo asabwa gukora imibonano inshuro nyinshi ku munsi no mu gihe atabishaka. Umugore akagutera ubwoba ko mu gihe utabikoze aja kwironderera abandi babishoboye, akiriza akamwagiriza ko atamukunda kuko atamukoreye ivyo ashaka. Umugore akagutegeka kumukorera ibintu udashoboye, nk'amapozisiyo asaba kuba warakoze siporo zikwiye, mw'iterabwoba ryinshi. Umugore akagutera ubwoba ko mu gihe utokora ivyo ashaka azoshira hanze amafoto yagufotoye mu bice vy'ibanga. Umugore agasaba utuganuke canke kumuha amafaranga kugira yemere gukora imibonano mpuzabitsina. Umugore agahora atuka umugabo kadashoboye, kafise igitsina gito, karangiza vuba n'ibindi vyinshi bihahamura umugabo akumva atacamaze mu rugo. Amabakorerwa abagabo arahari kandi ni menshi, bitewe nuko amategeko yanditswe yiyumviriye ku mugore, bisa nuko bigoye ko umugabo bimworohera kuburana. Igitsure c'ikibano, pression sociale, kiva ku vy'abantu bigishijwe ko umugabo ari umunyembaraga, bituma abagabo benshi kubwo gutinya gusuzugurwa babika mu nda amarira yabo ntaboneke. Ivyo bituma bama mu ruhagarara, stress chronique, ibituma ubwirinzi bwabo bw'umubiri bucika intege, ingwara z'imitima zikaduka bagapfa bakenyutse. Ku mugabo yumva afise ihungabana yatewe n'ibikomere vy'amabi yakorewe n'umugore wiwe, yobibwira umuntu yizeye akamwiganira yagowe, akabibwira umukozi w'Imana akamugira inama, canke akitura bamwe bafasha abafise ibibazo vy'imyifato, les psychologues, kuko kubinuma bishobora kuvamwo urupfu. Mwari kumwe na Mugisha Droits kuri WINDORA TV.